Mu gisagara ca Bujumbura hari abantu batigera baha agaciro kubahiriza amategeko. Aho twovuga kuvyibonekeza ku vyuma vyashizweho mu gufasha uruja n'uruza mu mabarabara feu tricolore mu rurimi rw'igifaransa, aho kuri bamwe bamwe umenga ntibazi akamaro k'ivyo vyuma kuko usanga hari aho bibabuza kurengana bo bakigira kuri kwamye. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome avuga ko ari akamaramaza kuko kubahiriza amategeko mu Burundi mu bisata bimwe bimwe vyabaye iciro ry'umugani kuko n'abari bakwiye kuyubahiriza baja mu bayahonyanga. Leta yarashizeho bita mu maferuje, aya matara arikuri abantu ko bagenda, ahandi kabarekura ko akababuza ko bandanya bahagarara feruje. Usanga hari abantu mengo ayo mateko ntabaraba. Abo bantu bari migwi itatu cyane cyane naho nabandi barimo. Abantu bitwa ngo n'abantu batwara amamodoka atwara abantu no kuvuga pasteur n'amabus, amataxi, hariho bamwe twita ngo nabakuru, bamwe mugabo si bose, hariho abakuru usanga umega ibintu byo kubaha itegeko wawe ntibibaho. Ivyo bintu rero tutumvise yuko twese tuhamagarwa kusonera ivy'igihugu ntibidushobora gutera imbere na gato, ariko n'ibintu byose by'igihugu muri rusange bigomba kubahirizwa. Kandi mwumvise uko meje kubishikiriza mu 39 by'amashingiro, twese duhamagarirwa kubikingira, ntizuza kubafata n'intoki, mugabo cyatubwira inzego zibijeje kugira ngo nabo bashobore gufasha kugira ngo bakingire ibintu by'igihugu, kuko betaru mbe nabo muramumva bimba n'amabarabara, abo bose ivyo byose ni ibintu by'igihugu. Ntibarinda rero guhamagara umuntu wo mu butungane waze kubikora, nivyo abo barabibazwa, mugabo twese turabihamagariwe, nico twahantu twokuramo. Asaba leta guhagurukira ikibazo cyo kubahiriza amategeko kuko amategeko atubahirijwe mu gihugu n'iterambere riragora.